ntitwayishyize sasa kuba twarashyize muri 2020 umwaka twari turindirangije ikavuga ati ni umwaka w'iterambere iterambere ritazova mu ijuru ngo rize ryiture hehe mu Burundi simpaka ubanza ukore ubanza gukora ndabikubwire nimba ari umuririmbyi abanza gukora nimba ari n'abafanizi b'umuririmbyi babanza kumwereka ko bamushigikiye iterambere rizoza twese turifashe mu mugongo. Mutse no bagenda bipfuriza kaze kuri nawe TV famwe mwese aherereye ni Jonas Imana.Mbega nkuko bisanzwe ndabifutsa ko 2020 twasokamana hafi na hafi aho tuzoba tubaha ibintu biriya tubereka abana bariya mwari mukumbuye cyane na cyane ko ivyo bakora usanga bibanezera bibashikana kuri intambwe itandukanye. Umwanya ndi kumwe n'umuntu adasanzwe ngira ngo ndamuha kanya wenyene idondoreye ngena baramutse anabasuhuza cyane ko mwari mukumbanye nawe reka ndamuhe kaze ndakoma kutushaka. Nanjye ndabaramukije cyane amazina yanje banyita uwimana Emmanuel hamijuwezi nayo banyita Emmy Pro. Yes, tiguma na uwimana Emmanuel iryubuhizi ni Emmy Pro. Mbega uvuze izina ry'ubuhizi Emmy Pro gasigurike? Gasigura nka rijya zina wiyongerera ko abavyeyi baba batarakwise bivanye n'ibikorwa ukora cyane nka tuvuze ngo Emmy Pro tuba twagabanije ijya Emma tukayigabanya dushirako producer pro bisigura producer kawaida. Yes, mwabyumvise ndi kumwe na Emmy Pro bivuga ni producteur producer mu Congereza murabizi nibaza benshi mambonye bari bamukumbuye nonye turi kumwe nyene. Mbega kubabonye wewe bwa mbere cankwe kuba tari baguherutse mbega Emmy Pro akora iki ninde? Kwanza mbanje kubaramutsa abariko bakurikirana iyi televiziyo mbe yitwa gute? No repentance nawe TV. Nasima kambanze beno rifata mu mutwe. Yes, iragoye gufata mugabo ubundi abaramukije mu izina ubundi no repentance nawe TV nico bitwa mu Kirundi atakwihara ntajo. Okay. Abayikurikirana rero naho ntobisubiramwo babivuze ndabaramukije mu izina rya Yesu abo dusangiye kwizera abo tudasangiye kwizera noneho ndabaramukije. Twaga tukubaze mbega Emmy Pro muze bwa misi akora iki? Ubuzima bwa misi yose ndi umufotografi n'umukameramani n'umushoferi n'umuproducteur ubuzi bwose umuntu arabukora bivana naho ubona ibikwinjiriza ayarasiyo nico bisigura. Ego ndi kumwe na Emmy Pro mwumvise mbega Emmy Pro wavuze ko uri umufotografe uri umushoferi uri umuproducteur mugaye kamanze nze gatoyi mujanye na production. Mbega ni Emmy Pro ni producteur hehe bimeze gute akorera he studio? Kawaida studio ndafise studio yitwa Indonyo Record bose barayizi hariho abakora gospel baza tukabakorera abakora indirimbo zisanzwe kuvuga ndi umuproducer muri studio yanje yitwa Indonyo Record uretse yuko nakora jenyene mbafise undi akora nyene n'indirimbo zisanzwe yitwa Emmy Pro. Ikaba rero ikorera mu Kamenge aho bita muri Gikizi kwibarabara ry'umunani nomero 33 haruguru yo kwa Mupfizi. Yes, mwabyumvise ndi kumwe na Emmy Pro kuva muri Indonyo Record mwese murabizi haba bakoze gospel haba bakoze zisanzwe bose aravuga ati ni studio ishoboye cyane murabizi ni studio yakiza indirimbo zitandukanye ni gospel yakira profane zitandukanye nizire ko nawe patwumviriza ushobora kuba wahora wibaza ati mbega Indonyo Record ikorera he cyangwa mbega Emmy Pro ninde ngira ngo mwamaze kumva ati iraha imeze uko kuyifuza kwashika murahawe ikaze. Ego mbega Emmy Pro nganogera kubaze kajanye na production mubona muri Indonyo Record ikijanye na gospel bacitabira nkuko musanze mubona bigenda ahandi? Gospel abantu benshi ntibazitabira abantu benshi baririmba nyene biririmbira mu mashingiro urinze ubona umuntu nawe yita kuvuga ngo agira sohora ururimbo rwa gospel ni bakeya n'abantu baririmba ku giti cyabo canke korali rimwe naho nyene ntibavyitabira cyane.
ukiraho ushobora kuvuga ati ntibavyitabira ugasanga kumbure indonyo record irazimbye nibyo cyangwa sivyo oya kuko umuntu wese uko aje kose twebwe turamwakira n'ufise uburyo bukeya turavugana gikuru kubera twashinze studio kugira dufise intumbero yo guteza umuziki w'u Burundi uje imbere ntabwo twashize amahera imbere cyane gusumba amahera arashobora kubaho bivanye n'uko studio igume yuguruye uronka ikora rya OBR canke na ya Emery canke ibikoresho iki inzu y'abandi uyirihe ariko kawaida ubundi imiziki ntiriha bariha amahera ashoboka makeya gose kuko tuvuze bizimbyeho hariho na za Tanganyika zikorera 200,000 canke n'ahandi henshi mugabo twene tunashika nayo atandukanye ego yes mwabyumvise yavuze yuko gospel utayitabira cyane mugabo si indonyo record bisigwa yuko izimba ahubwo wifuza gukorera gospel muri indonyo record karibu cyane bisigaye ni kubiyaga nkuko bisanzwe mubizi murabizi mbega nka Emmy Pro kuva muri indonyo record keshi banavuga ati ikintu gikunda uracihebera ukahigaragaza cyangwa ikintu uko uragikora urekana akantu kacu ushatse kuvuga iki birashika ugasanga iyo ukora danza nk'ibi byamwa kugira abantu rero ko biryoshe ubanza ukabiga bimaze gushika cyangwe urumva ko bizava bishikayo nkawe nka Emmy Pro ugaruke nawe recording ushaka kuririmba indirimbo ushaka kumugaragara ahubwo sindinda kuba nzobikora je natanguye kuririmba kera kuko jewe nakijwe muri 98 ndabatizwa muri Pentecote mu Rwanda shitsi naho nashitsi no muri 2012 nari umuririmbyi mu makorari nari umucuraranzi nari umumizisiyeni naco gituma Imana yamezagiye icima studio ndayikoramwo ndakora ibintu vya muziki kuko nari nsanzwe ndabizi umva nari nsanzwe n'umuririmbyi indirimbo ya mbere nasohoye yitwa Yesu afise urufunguruzo nayisohoye muri 2014 ni nayo yuguruye studio yanje umva yuko nkorera abandi nahereye no kuvyi wanje kwanza mfise indirimbo nyinshi zishika nko kuri 18 harimo yitwa kera ntaramumenya hariyo meruka gusohora nshasha yitwa igitsindo hari naririmbye nzorimba hariyo naririmbanye na Masterland tugikorana urumva ni nyinshi naririmbye kuvuga ko ari ibyo nzokora ahubwo ndashabikora ukiraho ni Emmy Pro barabaze baje kutubaza niyo mpamvu ndakoje nako kabazo hari utubajije ati ni Emmy Pro tuzi nk'umuririmbyi mugabo mu byo yatawe kuvuga tubwiye ati ni producteur ni umushoferi ni kirakira katavuze kari umuririmbyi mwacu tubatse mugo umuntu amuze nk'umuririmbyi sino benshi barabizi izo ndirimbo barazizi nako turazizi ndibe zitandukanye ni muri iyo ntumbero nashatse ko watubajije kazo tukimubarize nkuko yashoboye kutubaza mbega uravuze yuko watangwe kuririmba kera nivyo nize ndirimbo nka Emmy Pro bakumenyeyemo cyane tukiraho naje ndabikosore gatoya igituma navuze burya ubuzi bwose ubushoferi uproducer kubera mwambajije ati mbega mu buzima busanzwe ukora iki kuririmba rero si sakazi turirimba gusa kawaida turirimba nka gospel tuziririmba abantu bahezagirwe kuko tumenyereye ko ivy'Imana abantu babifata nk'ivyagusa n'indirimbo zose nasohoye nazitanze kwa mahera mugabo ntiwovuga ko noba naratoje amahera kuvuga ko ngo vyo bavyarampaye amahera mba rero mu buzima busanzwe kawaida presenta akazi nkora kantunze sino presenta ko ari uburirimbyi mu kazi kuko gospel urabizi ko abantu benshi baririmba n'abaririmba mu mashengero baririmba bagataha nta mahera batoza si nka bijya dukora ama concert uvuge ngo baratoza amahera yes ndumva bavyumvise mbega nka Emmy Pro tugiye muri gospel 2020 kuri we yifashe gute 2020 ndiko nitegura kubakorera indi ndirimbo ya country music ukiraho mbega 2019 yoyo utari muri 2020 yarifashe gute kuri bwawe 2019 nari nabakora indirimbo yitwa igitsindo ndazi bama bayibonye kuri televiziyo nayiririmbanye n'umuririmbyi aririmba indirimbo zisanzwe twaririmbanye indirimbo yitwa igitsindo irafise na video yayo yama yashe kuri televiziyo barayiririmbira hari umuntu acambwira ati acambaza ati natubwira kiraho nyene atararagira mbega kubifuza izo ndirimbo wanishima n'igitsindo ya 2019 kuba yifuza adafise televiziyo muhiri wiwe iyo isanga hehe jewe ndafise YouTube
indirimbo zanje zose ziriko amavideo audio wanditse Emmy Pro kuri YouTube indirimbo zanje uzibona ya uzibona zose nzorimba haleluya imana y'amahoro indirimbo zanje zose ziri kuri YouTube ubu nyene aheje gushika kuri YouTube umusabye gukora iki yandika EM2Y hama espace pro acabona indirimbo zanje ico nca ndamusaba ivyo ndakikuguruka kayiraba hama ntibagire gusiga fyonze kajya kantu ka subscribe. Yes mwavyumvise Emmy Pro abwiye ati indirimbo baza gushikako wigore unihate ushishaka akantu witwa subscribe warashimushije ko nanje ndagusabe neza ushija ahantu kuri kajeme chakano kameze nk'uko gishira ko like ugira ati okay ndayemeje indirimbo yanje uhetse uryoherwe niyo ndirimbo ndetse n'izindi zitandukanye yagiye araririmba kumbure shaka guhinda muri kina kiriya shaka gushikana na hariya mbega Emmy Pro kuva muri 2019 hari byinshi waciyemo mbega 2019 yakwigishije iki ugiye gukora 2020 bon kintu 2019 yaba yaranyigishije habirebire gusa 2020 wari umwaka twese turindiranye igishika kuzoba umwaka w'iterambere ikintu cyambere ahubwo no kwifuriza abarundi bose nuko twawuronkamwe amahoro tukawuronkamwe amahoro ni naho nivyo turirimba igihugu gitekanye bigenda neza amahoro kuba umuntu atagwaye akomeye afise amahoro mu mutima ya nico kintu no kwifuriza abarundi nayo 2019 twayibayemwo nta bibi twabonyemwo byari bimeze neza ariko twari turindiriye 2020 ko twawushitsemwo rero ico nosaba ahubwo abantu nuko buri wese yokora ibikorwa by'iterambere bimuteza imbere yego nka Nori Pension TV twege 2020 nitibona nk'ibiharuro tuyibona nk'inyishu mu bikorwa two turakora haba abo tuyikorera haba natwe tuvyikorera mbega nka Emmy Pro 2020 haba nka Emmy Pro haba nka Indonyi Record 2020 mibona nk'iki 2020 kawaida nico navuze kubera abantu bose bari bayirindiranye igishika nk'umwaka w'iterambere iterambere ntiriva mu ijuru ngo rikorokerize giture hasi ikintu ca mbere jewe nakoze nabanje guha karibu abakoreye muri studio record 2019 n'abatakoreyeyo bose narabanje ndabaha promotion burya muri uko kwa mbere twari twatanzaga promotion nafise duhera dukeya nyene two kugira ngo producteur ntakore yishwe n'inyota yaraza agakora kandi ubu ntibirahera biracarimwo urumva je narabugururiye imiryango ndabereka yuko ari karibu kwanza muri 2020 ibyo babona nk'ibikomeye tuvyoroshe kwanza ariko ndabibutse yuko kugira umuntu atera imbere ari gukora kuko wifuza imodoka ntuzoyironka ngo wiriwe wicaye ngo nukubera vyiyanditse mu biharuro ngo 2020 izova mu ntuzo kurakora utegerezwa gukora hari akantu numvise imengana akantu k'agakado uvuze yuko 2020 nka Indonyi Record double management comme promotion mbega iracabandanya ku bantu tumenye uwo mwanya nyene bimeze gute yes promotion iracabandanya kuko nari nayitanze muri uko kwa mbere nari nakoze aka video ndakarungika ku ma Facebook hose no mu ma WhatsApp promotion twayihaye muri uko kwa mbere kose kandi urazi kwa mbere ni kurahe umuntu wese yobishaka yozimba bakamukorera nangore ego Emmy Pro reka ngume ndagushimira kuri bibazo ndiko nakubaza bitandukanye kumbura ko nado umuco w'iki na kiriya nongere nyemerere nswenda kubaza kandi akabazo mbega nka Emmy Pro ku bantu bataguherutse bagize niki twagadugusabe gatoyi Emmy Pro usubira utunyoteze twumva ati iri rya Emmy Pro imeze uko ushatse kuvuga ko ndirimba kapera ego indirimbo yose mugabo twumva ati Emmy Pro arongeye gutunyoteza kumbure cagisha ca 2020 reka dutangwe kucandika ahantu candike mu ikayati tuzomana ikintu zoma twimwibutsa tumwishuza mu shamake kanda yiririmba gapande ijya ndirimbo yitwa igitsindo kubera bama bayibonye mugabo nibaza ko bakeneye no kuraba ijwi riri live yes utokurata utogushima ninde we ku gitsindo cabereye igorogota barorera utogushima utokurata ninde mwami ku gitsindo cabere igorogota barorera uri Imana tukuvuga ubutwari
umwami w'abami ise w'amahanga ako ntikamaze none cyane rwose mbese boko yes mwabumvise ni Emmy Pro turi kumwe ko bari bafise amakenga mwamaze kumwiyumvira ni wabundi nyene ngira ngo uri kuri aba televiziyo ukashobora kwiruka namubona nijukana turaryumva cumva ko neza ari kumwe na Emmy Pro 100%. Yes, Emmy Pro tugana ku musozo ndakubaze akana kabazo mbega ufashe igikorwa ca kuririmba ufise n'igikorwa cyo kugira ntiki barabishika iyo uri kuraririmba ukacugaruka indirimbo kayikorera aho byumva bimeze gute? bimeze neza kubera ndaryoherwa n'ibikorwa mba nakoze kandi cyane cyane ntegerezwa kubyikorera kuko atanuwo nobiha bishitse naho mpora ndabiha n'abandi abaproducteurs bakora video kuko sinokwifirima ngo ni montere byose ndabahamagara bakankorera nyene kugira ndabe nataci y'abandi biranashika n'indirimbo za audio nkaba no hamagara umuproducteur nkamubwira ati nkorera iyi ndirimbo kugira singume ndavyikorera kuko ndashobora no kubikora nabi go urazi ukora ibintu vy'iwawe kenshi urabinegirija gusumba uko ukora ivy'abandi. Iyo utanze igikorwa no kucikorera ni hehe kiba resite? Hose novuga ko biza neza kubera ndinze ndabitanga nuko mba ngomba shanjema kubera mvuze ko vy'iwanje navyo biba bibi urumva n'abandi noba ndabakorera nabi ntegerezwa kubikora neza n'abandi nabo nkabakorera neza kuko hari n'uwigeze kumbaza ngo none uburyo indirimbo yawe nushara kubikora neza abandi bazizanye ukazikora nabi nababwira ati ayo makenga ahere nopfuma negirije ivy'iwanje mugabe ivy'umuntu wundi cyangwa umukiriya avyitaho. Ego ngira ngo bavyumvise imbere ko tuca ku musozi twagashaka kubaza ati mbega haba mu bikorwa byo kurakora haba mu kazi ko kuririmba haba mu kuririmbira Imana mbega ni ke kintu wobwira ko dukurikirana nizihe nk'impanuro bobaha ni nk'ikintu uvuga cyo gushima ikina kiriya? Ikintu cya mbere kwanza novuga abantu tuje ku mwanya wo kuririmba nibabanze bakunda abaririmbyi b'abarundi. Yego usanga abaririmbyi b'abarundi ntibadukunda usanga umuntu agiye kuri YouTube abanza kwirabira Roze Muhando naho yo batumva n'igiswahili wanashaka agakunda ijyanjana ubundi muziki hari ibintu byinshi umuntu akunda ashobora gukunda ibitari bivugamwo agasoro konyene canke bateri yayo canke akumva melody yonyene akayikunda kuko nk'indirimbo z'ivyongereza twese nitwumva ivyongereza n'ibifaransa ubwo usanga umuntu ariko yumviriza zuke yo mu Bufaransa akayumviriza ugasanga niyo zuke ayibuze mu radio nayimena mugabo rero nibakunda abaririmbyi b'abarundi badutera intege kwanza ico no bahanura kubera iterambere naho turiririmba umuntu atera imbere kubera afise n'abamushigikiye ubu je ndirimba ibintu nkabona umenga nta n'abantu bavyitayeho baba banciye intege. Ikintu ca mbere kwanza abantu nibadukunde bakunde abaririmbyi kuko usanga utumvirije umutanzania apfuma yumviriza Diamond mugabo ashitse no kuri YouTube arashobora gusanga indirimbo yawe ugasanga aranayiravye gusa yabona ari gospel arengana nijya subscribe ntayafyona muga ashitse nko ku ndirimbo ya korali y'abanyarwanda canke y'abagande atanavyumva aca fyona subscribe kubera iki yabikunze akeneye bizoze birashika bica bimushikira. Urumva nibabanze rero bakunde n'ivy'iwacu hama natwe tugira ingufu mu kubandanya dukora kuko n'umuntu akora ibintu bidafise isoko mva ko wobikora ukabitwara hehe ibintu byose naho tuvyita ivy'Imana ni ivy'Imana tuvyita ivy'Imana mugabo bikorerwa mu isi kandi ibyo tubikorana n'abantu. Pasiteri ariko arigisha agira ingufu kubera abona abantu bamuri inyuma uko bangana n'umuririmbyi ariko araririmba ategwa intege n'abantu abona bumviriza ivyo bintu kuko Imana twese tuvuga tuyumva mu gitabo turayibwirwa mugandi turahurana turashobora guhura nayo ku buryo bw'ibitangaza mugabo ntiza kwiyereke ngo nije ndabikoze. Umva rero nico nariko ndavuga ati gushigikira abantu gushigikira umuntu birakenewe kuko igituma ndabikubwiye abantu benshi bategwa intege n'ivyo babona nivyo niho naringeza ati Yesu narasomye Bibiliya Yesu yagenda abwira abantu ati munkurikire
bakamukurikira mu nyuma sinzi Petero aza kuvamwo avuga ati ko uyu mugabo burya ntaduhenda ntaguma tubwira ngo tumukurikire dutaye ingo twarabarovyi twarirobera amafi ibintu burya si ukuduhenda aca bisubirira inyuma hehe kubera babona atari n'ikintu kiriko kirinjira aca avuga ati tuje kwirobera mani ivyo bintu baraduhenze urumva niho hajya rero umuntu atari ko araronka ibintu bimutera intege biroroshe ko acika intege akavuga ati ibi vyashara nagiyemwo naho ufise urugo uyu munsi urashobora gusohora 4 sa 5 sa kugira usohore video ibona neza urumva uri nk'umuririmbyi kuko audio na video biratandukanye sasa uyisohoye ijya mbere umugore yabona ugiye no kuririmba mu rushengero akabona nta nakinje baguhaye kandi azi ko wasohoye video ya 5 samire akubwira ati nawe mani burya bintu burya wagiyemwo burya tuvugana ukuri burya uzosubira gukora iyindi video acakubwira ati ibyo bintu wagiyemwo ibyo byashara je ataruko nzubira iwacu canke dusinyure wapi nakurikiye utariwe nka kujya kwa Petero acavuga ati wakurikiye utariwe nuko nyene yari Yesu mu nyuma bereka ico ari cyo ne uri nk'umugabo bica bigenda gute nawe umugore aguteye ico kibazo umva ko biba bisaba ego Emmy Pro iyo sije ni nini cyane abo tuyaga ko bose badaye byinshi bitandukanye bitewe n'umwanya w'ikiganiro cacu nitworonka ibyo tuvaje duheze kuma tuzega ko kindi gihe twashaka tugusabe akajambo kanyuma urangiriza ko mbere ko turangiza ikiganiro akajambo kanyuma ni kajya nyene 2020 twashyize sasa kuba twarashyize muri 2020 umwaka twari turindirangije akavuga ati ni umwaka w'iterambere iterambere ritazova mu ijuru ngo rize ryiture hehe mu Burundi sima ko banza ukore ubanza gukora ndabikubwire nimba ari umuririmbyi abanza gukora nimba ari n'abafanizi b'umuririmbyi babanza kumwereka ko bamushigikiye iterambere rizoza twese turifashe mu mugongo sirizoza ngo ryituraho murakoze yes mwabyumvise reka ndabashimira mwebwe mwese mwadukurikiranye nongera ashimira n'umutumire wacu ari we Emmy Pro kuva muri Indonyi Record ndabwa yuko nka Nori Personal TV twavuga ko 2020 dufise ibintu byinshi bikomeye cyane ko 2020 tutayibona nk'ibaharura ariko tuyibona nko kwishurwa mu bikombe na biriya na caca n'umutumire yatubwiye ati 2020 niyo gukora haba ku mukozi haba no kuri bajya namwe dukorera mu katwe nk'ibintu uko mabishigikira twonga tubifuriza mwese aho muri kugwa neza tubabwira ko ari Nori Personal TV mubandaye mugira j'aime na like cyangwa partage na share kugira ubisangize abandi tutibagenda kuri YouTube mugira s'abonner cyangwa subscribe kugira mubandaye muronka izindi video zikurikira ndabifuriza umunsi mwiza muri kumwe na Jonas Manamona mwarahezegiwe cyane shalom shalom mugazi nabwiye bafyonde subscribe kuri ya televiziyo yanyu yes mbe wavuze yifogote Nori Personal TV atakwera ntajoro ntaguhenze zinoyifata zoyifata mutwe mugabo niyerande muze gufyonda nimwabona icyo kiganiro muze gufyonda kuri kanya kantu gatukura n'ikengeri yes bakoze reka nawe ubikore uko bivuze mwarahezegewe cyane tuzadusubira next time shalom shalom